mbere ironka uwitwa Irakoze Cecile. Mwejeje kuvyibonera aba n'abakenyezi bashika 200 bahejeje amezi 6 biga kubarira, bakaba rero babifashijwemo n'ikigo Hana House Family. Ubu rero barabaramuye kandi babahaye n'impamya bushobozi. Ku ruhande rwabo aba bakenyezi bashimye cyane. Turashimiye abarongoye ishirahamwe Hana House Family mu Burundi ko biyumviriye gutanguza umugambi mukenyezi haguruka mu kuturonsa ubumenyi mu kutwigisha umwuga wo kubarira. Turabashimiye cyane iby'imvamutima, Imana ibahezagire. Ariko ntimugarukirize kuri twebwe, nk'uko mwabyiyumviriye gushiraho uyu mugambi kuri twebwe, mubandanirize no ku bandi. Twebwe tubaye imfura muri uyu mugambi, nk'uko mwatugiriye abariko muzogirira n'abandi. Iyo umwana asohotse se ntamwibagira, amuguma hafi. Nk'uko mubibona uyu munsi twakoranijwe n'aka kanyamuneza kuko turangije amezi 6 turiko turiga uyu mwuga wo kubarira. Musanzwe muzi ko iyo umwana avutse ataca yuzura ingobyi, baramuhereza amaberebere, mu mezi 6 bakamuhereza ivyamwa. Natwe turarangije aya mezi 6 tugomba tuje mu kiringo cyo kurya ivyamwa. Turasohotse ego niko turamaze amezi 6 turiko turiga umwuga wo kubarira. Tugiye gutangura urundi rugamba rwo kwiyungunganya uko mwasanzwe mubyumvise mu majambo yose yagiye arengana. Turagomba ko mubandanya mudushigikira, ntimuce murangiriza ngaha turaryohewe oya, ariko mudushigikire. Ni byinshi tugikeneye, turafise iyindi ntambwe dushaka gushikako. Turagomba ko muzodufata mu mugongo kugira iyo ntambwe twifuza tuze tuyishikeko. Yesu nashimwe. Hanyuma ku mazina yanje nitwa Kabura Esperance, nk'abantu umunyeshure ngomba gushimira abanyeshure bose twafatanije kino gikorwa ca mukenyezi haguruka. Ndashimye nshimira n'abandi banyeshure twafatanije mu gukora kino gikorwa, nongera gushimira uwatanze igerekwa ridasanzwe uyu mupasiteri yatwiyumviriye ko ijuru ariryo ryatanguye kutwiyumvirirako. Hanyuma turamushimiye ndetse kwigerekwa yazanye n'umuryango wiwe, turamushimiye twongera tumukengurukira, twongera gushimira n'abigisha bacu bobo badufashije bigatuma tugira iyerekwa ridasanzwe ryo gushobora gushona. Imana nishimwe cyane. Hanyuma mwabonye ko tugeze ku ntambuko idasanzwe. Abakenyezi nashaka kubwira rero n'abandi bakenyezi ntibashobore kuzotinya canke ngo bagire ubwoba. Murabona yuko harimo abakenyezi bafise imyaka itandukanye. N'imyaka mfise hariho abashobora gutinya ngo jewe ngo ngiye kubikora sino bishobora. Murabona iyi kanzu nambaye ko nabishoboye cyane, kandi mwabonye ko hari n'abandi babishoboye. Rero nashaka kubwira abakenyezi batandukanye ku myaka yuko batoshobora gutinya kugira ngo bashobore kwinjira mu iterambere ry'umukenyezi haguruka, kugira ngo dushobore gukora, kugira ngo dushobore gukiza imiryango yacu ndetse no guteza imbere
igihugu cyacu cy'u Burundi. Nawe Nsabimana Jean Bosco umukuru wa Hana House Family ikigo cyanatanze imashini mbere kikaba ari nacyo kimaze amezi 6 cigisha abakenyezi kubarira, avuga ko n'ubu batabahevye ahubwo ngo nibabandanye bashira imbere umugambi bazomuzanire kugira ngo awige arabe ikindi ashobora kuzobafasha. Turasohoye abapasoni 200 bashoboye kumara amezi 6 bariko bariga gushona. Rero izi mashine tubashikirije nk'uko uyu mutware atwara igisata cyo guca gateka k'abakenyezi n'iterambere ry'umwigeme, yabishikirije mugende muje hamwe mutegure projet, hanyuma muyizane mushatse mugira muri koperative wanyu cyane mugomba ko Hana House ibabera umuvyeyi, hanyuma tubategurire projet mwayizanye tugende dusabe ideni muri abakenyeze kugira mwiteze imbere, kubera ko iyo mu rugo bitameze neza, iyo mu rugo umukenyezi ataguwe neza urugo rugira ibibazo. Twebwe turubatse turabizi nta amahoro aboneka iyo waraye inzara. Rero kugira dushitse ico umukuru w'igihugu cacu yavuze, umufuko wose ugire ka kanoti k'ibihumbi 10 n'umuntu uronke ico ufungura, nuko dutegezwa kuja ku kivi tugakora. Rero amezi 6 mwerekana ico mwari mushoboye nkuko mwavyerekanye, hanyuma twese tugiye hamwe birashoboka kandi tuzogera kure, nuko kandi bahezagiye. Amen. Nawe intumwa ya mustanteri wa komine ya Muha yashimye cyane ababigishije, mbere arashimira n'aba bakenyezi yavuyeho, mbere anabemereye ko azobongereza izindi mashine kugira ngo batere imbere cyane. Kwa Claudine ahishakiye abasanzwe ndi umuyobozi ajejwe gufasha umukenyezi kwiteza imbere na cyane cyane mu iterambere ry'ubutunzi. Mufuko wose uronka amafaranga. Naje n'umunezero ntangere kubona abamama bagenzi banje aba bashoboye kuguruka mu mutwe, bakuguruka akabona yuko tuma wicaye muhira kumbabura akaco bimaze. Ibyo birabifashiriza abana imiryango na twebwe nyene, ariko kumva yuko ushobora gutera iyindi ntambwe harya si bya bose. Rero ukengurukire cyane, banje gukengurukira aba mama bumva yuko bashobora gutera iyindi ntambwe gusumba uko bahora. Amashimire n'iki kigo ciyumviriye kubegeranya. Nyakubahwa ni benshi bakeneye ubufasha bwanyu, ni benshi. Umugarukirize ngaha nkuko babivuze, murondera abandi mubigisha. Abo je sinarinda kize n'iki kigo n'ugabire natunze, ariko ndazi ko cyaba gifana n'ubushikiranganje. Rero kubera ko ndabyumvise ntaco nemeye, mugabo mu byo njejwe harimwo gufasha umukenyezi kwisununura mu by'ubutunzi. Kandi nariko ndabaza iyi mashine amafaranga y'ubigurwa 400. Ndabona yuko nk'uwo bongereza nk'izindi 4 canke 5. Birashobora kubafasha kuko imashini imigiye ko bangahe 4 5 mufise abakiriya, ko nabonye mu minota mike ingene mwashonye impuzu. Je numiwe natangaye cyane. Rero sinovuga ngo uyu munsi canke nejo, ariko jewe numva ntwaye ku mutima cyifuzo cyo kubafasha kubashigikira kongerera. Mu kanya gato bari bamaze muri icyo kibanza, abakenyezi bavuyeho bashonye impuzu zitari nke, mbere n'abazishonesheje bavuyeho bazambaye. Okay.